Abakunzi ba LAHAI-ROI TV turabaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi twongeye kugira ngo tuze dusangire ijambo ry'Imana. Twongera tuvuga ku bantu tumaze iminsi tuganira. Twaraganiriye tuvuga ku byerekeye ukuntu abantu bakwiye turavugana ku bimenyetso byerekana ukuntu umuntu usanga agendana n'imyuka ya karande y'imiryango, ugasanga hari ingeso nyinshi afite zimunanira kugira ngo ashobore gukizwa. Byinshi rero twabivuganye cyane. Rero uyu munsi n'ibimenyetso byose twarabitanze. Bamwe aba batabifite baje kurira kuri Facebook birahari, kuri par1 ya Facebook birahari. Abandi hanyuma no munsi tugiye kuganira ukuntu umuntu yakwibohoza ubwiwe. Sorry. Ukuntu umuntu ubwiwe yakwibohoza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri mu Bigalatiya, niho biri. Twababwiye ko tuzobabwira nababwiye yuko hari ibyo umuntu agenda yonka mu maraso, yaba mu maraso y'ababyeyi canke mu maraso y'imiryango avukamo. Ugasanga bamwe bafite kamere. Izo kamere nizo Satani agenda akoresha mu kugwanisha abantu agenda agwanisha abantu kugira ngo bagende bamwe batsindwa abandi bananirwa, kuko benshi harimo abantu benshi usanga bavuga ngo kubera ngo ngo jewe ntabyo nkora, mugabo ugasanga hari kamere nyinshi afite, kandi izo kamere nazo zituma umuntu akora ibyaha, kandi izo kamere nazo ni ibyaha nyene. Rero uno munsi tugiye kubiraba, hama tuvuga ukuntu umuntu ubwiwe yakwibohoza. Twabivuganye mu bihumbi byo kubiraba. Muzobona ibimenyetso byinshi, uzobimenya bivanye n'ibimenyetso uzobona. Twavuzemwo ni byinshi, twavuzemwo bitari bike. Hanyuma turavugana no turavuga ku bimenyetso, turavuga ibi byerekana, turababwira ibyo bigenda bibuza mu buzima, bwa mu buzima bwa misi yose busanzwe, haba no mu buzima bw'impwemu. Nabwo turabivuga aho bituma mu buzima bwo mu buryo bw'impwemu ushobora kudakizwa neza, ushobora kudatera imbere mu gukizwa, n'ikindi no kudatera imbere mu buryo bw'umubiri bisanzwe. Turabivuga ko benshi usanga bafite inyatsi, benshi ugasanga bafite inyatsi, barakora ibintu ntibikunda, umuntu arashaka guheba ikintu bikanka. Abandi ugasanga bariga amashuri ntibayaheza, bagira ahantu bagarukira. Abandi ugasanga baronka ingo zikasambuka, abandi ntibazijemwe, abandi benshi bakosanga bavyarira iwabo. Ibiki byose byinshi twabivuze, muzogenda mu birabe bizokurya. Ariko uyu munsi dushaka kuvuga ukuntu umuntu yabivamo. Tugiye kubiraba mu ijambo ry'Imana ryanditse mu Bigalatiya 5, turahera ku murongo wa 16 dushike kuri 26. Reka tuhasome imbere ko hasohoka dusene Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kongera kutwemera ko kano kanya twongera kuvuga izina ryawe, ntuhabwe icubahiro. Twongeye guca bugufi imbere yawe, mu amaraso yawe Yesu Kristo atweza gutunganye. Mana utubabarire kutakumvira ku buryo bwose, utubarire intege nke, utubarire ubusamazi, utubarire ibyaha by'uburyo bwose zose utazi. Amaraso yawe Yesu Kristo yongere aza twoze ku caha cose tunagasembwa n'amaraso biko twemerwe nawe. Mana uje kutubara, turagushimiye imbabazi n'ubuntu bwawe. Turagushimiye kutubare kubabarira abadukurikirana bose. Mana uko bangana, tureze batunganye ibisigaye. Mana reka ijambo ryawe tugiye kumva rigira ikimazi muri twe, kandi muri byo utegure byose kugira ngo twumve. Reka Mwami Yesu bigende biganze imitima yacu, ndetse mpemu wawe yeracaza agendagere muri umwe wese atahuze, ko twe ubwacu twasha kwitahuza, ariko kuko natwe byose bigenda neza. Mana turagwaye kaze rero ari wivugira, twe dushike mu nawe wivugire. Reka utangwa natwe kandi mu byose uzana natwe twese twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.
Karibu rero dusangira ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwo muri mpwemu. Ndavuga nti mugendeshwe na mpwemu, niho mutazoshitsa ibyo akameremere kanyu kifuza. Kuko akameremere kifuza ibyo mpwemu yanka, kandi mpwemu yifuza ibyo akameremere kanka. Kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana ni ibi: ubushakanyi, ibihumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya ibice, igono, kuboregwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko bakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mpwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kuba umwizigirwa, ubugwaneza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Kandi aba Kristo Yesu babambanye akameremere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kifuza. Namba tubeshwaho na mpwemu, tuyoborwe na mpwemu, ntitwifate uko tutari, ngo twandurutsanye, tugiranire ishari. Yesu Kristo aturengere cyane. Hano rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubugingo bwo muri mpwemu. Rero ubugingo bwo muri mpwemu, abantu benshi turakizwa, ariko ntabwo twemera ko mpwemu yera ari wagenga ubuzima bwacu canke ari wagenga ubugingo bwacu. Turagomba gukizwa, ariko tukaguma tumeze nk'uko twasanzwe tumeze tutarakizwa, tugikora ivyaha, tukigendera mu nzira twagenderamwo kera. Rero kenshi uzosanga abantu benshi usanga bakizwa ku munwa, ariko uravye ibikorwa vyabo ugasanga bihushanye n'ivyo bavuga. Rero ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo ndavuga ngo mugendeshwe na mpwemu, ngo niho mutazoshitsa ibyo akameremere kanyu kifuza. Rero iyo umuntu agendeshwe na mpwemu, ntabwo akoreshwa na kameremere. Rero kandi mw'ico gihe iyo umaze kuba ugifite kameremere, ntabwo mpwemu yera ashobora kuza. Niyo mpamvu rero nako ndababwira ngo dukwiye kubohoka, umuntu akabohoka kuri kamere. Kamere rero twabibonye, kamere ni ibintu umuntu, ni umuntu wa kera muri we aba atahindutse. Rero twaravuze ko kenshi iyo kamere ni igihe Adamu amaze gucumura, akamara gucumura, niho kenshi ubona abantu benshi usanga bafite ibintu vy'igwamana ibiki, ugasanga baciye bafata barondera imana zabo, baheba imana nyakuri. Ariho kenshi wasanga benshi bagenda bagaca bibazira ibigwamana vyabo bakavyita ibimana. Nico gihe twibuka yuko twatangwe tugana tuvuga kwihamagarwa rya Aburahamu igihe yahamagawe, Imana imubwira ngo nave mu gihugu, ave mu muryango, ave no mu nzu ya se. Rero mw'ico gihe Imana yamubwira ngo nave mu gihugu, kwari ukuva mu imico y'igihugu, ibigirwamana vy'igihugu, ibigirwamana vy'imiryango, ibigirwamana vyo mu nzu ya base. Aramubwira agende amwereke igihugu abamwe. Igihugu rero nawe uyu munsi uri kurabwirwa nukuva. Turazi neza yuko imiryango twagiye tuvukamwo wasanga yagira ibigirwamana vyabo baba bafite. Rero igihe nawe ugiye turabivamwo ubohoke, urashobora kuba warakijijwe, ariko ugasanga ntabwo wabohotse kw'ivyo bigirwamana vyaba mu miryango. Rero igihe turabibohokamwo biragukurikirana. Ngo gukurikirana bituma udakizwa neza, bituma n'ubuzima bwawe busanzwe bitagenda neza. Rero ibyo Satani agenda yibitsa ku bantu ni zikamere. Ugasanga umuntu bivanye naho yavutse no mu muryango wabo, ugasanga harimwo abantu bafite izi kamere tubona hano. Ugasanga ziganzwe mu miryango yose, mu muryango uvukamo bose ugasanga barabifite. Rero hano haravuga ngo
ngo nimukore ibyo mugomba, ariko namba murongorwa na mpwemu ntimuganzwa n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke, gusenga ibigwamana. Gusenga ibigwamana nivyo bigwamana twavuga, abantu bibazira imana vyabo bakabigira bakabigira bigwamana, akaba ari vyo mu gishingo c'Imana y'ukuri, mu gishingo c'Imana yo mwijuru, kumwe Abisirayeli bakora bakibagirwa imirimo Imana yabakoreye, bagaca Mose yatevye ariko ubona n'Imana, bagatuma babwira Aroni ngo abazire ngo Imana zabo bazora bisengera. Rero natwe mu miryango yacu ari abafite imana byabo bari baragize Imana, akaba ari byo basenga, akaba ari byo baramya, n'ubu ugasanga rimwe bakibiramya, ugasanga rimwe n'abitwa ngo barakijijwe bakibiramya. Ni hajya kenshi usanga harimo abantu benshi usanga barakijijwe ariko ntibave mu kuja kuraguza, bagenda mu bapfumu ngo bagiye ngo kubaza ibiki n'ibiki, ari ugasanga umuntu yarakijijwe ariko ntarareka kuva mu kuja mu bapfumu, akaja mu bapfumu, yagora akaja kwivuriza mu bapfumu, yagora akaja kuroshaka imiti mu bapfumu. Rero nk'abo baracaramya ibigwamana. Mwico gihe rero nico gituma mpemu yera ntashobora kwinjira mu bantu bagikora ibintu bimeze nk'uko. Ugasanga abandi bafite kamere, ugasanga bafite n'ingeso nyinshi zidashobora guhera, kandi bakagerageza uburyo bwose yuko bashobora kubivamo, ariko ntibikunde ko babivamo bivanye nuko bafite izi kamere. Rero iyo ufite izi kamere, Satani agerageza uburyo bwose, nubwo wakizwa agerageza kugutera akagufata kubera izi kamere mere. Rero hano ijambo ry'Imana tubwira ngo hano avuga ngo abantu bafite ngo abantu bakikoreshwa n'ivyo ngo ndabibaburiye nkuko nabibaburiye kera, ngo yuko atajuru bazobona, abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. Rero bajya turazi neza, nawe ugiye ukiraba, nanje nkiraba, abandi bose akiraba, ndazi yuko izi kamere zifite abantu benshi kandi bitwa harimo abakozi b'Imana, harimo abaririmbyi, harimo abasenze, harimo abahanuzi, harimo abavuga butumwa, harimo abapasiteri, harimo abarongozi bagifite izi kamere mere. Rero umuntu agifite iyi kamere mere, ijambo ry'Imana tubwiye ngo n'ubuhanuzi bwikwije, avuga ngo abantu bagifite ibintu ngo abantu bakora ibisa bityo ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Rero bene data, nuko dukwiye kubohoka, tukabohoka kwizi kamere mere. Umuntu wese agifite izi kamere mere akagerageza kugwana navyo kugira ngo ashobore kuzivamo, kuko ugifite izi nta juru mwene data. Nubwo worara amajoro usenga, nubwo worara imisozi ugenda imisozi usubira, ugifite izi kamere mere nta juru. Rero gerageza ugwane n'izi kamere mere, niko kubohoka kwawe kuraha. Benshi baraza bakababwira ngo nimuze muzane amafaranga muze tubakore ma deliverance tubasenga. No, nta uzogusekwesha kubera ngo ya deliverance ugifite izi kamere mere ntibizokunda, kuko Satani arazi. Ni nk'icamwe yabikije abantu bakorana nabo. Rero izi mbuto ni nk'imbuto yabikije abo. Niyo mpamvu iyo ufite bino ntushaka kwama izi mbuto za mpwemu yera, kuko izi mbuto za mpwemu yera zama abantu bagwanije iyi kamere, kuko ntuzoshobora. Reka turabe ivyamwa vya mpwemu yera, avuga ngo ariko ivyo mpwemu yama ni urukundo, umunezero. Ntabwo uzogira urukundo, ugira umunezero, ngo ugira amahoro, ugira ukwihangana ugifite zino kamere mere, kuko ntazoshobora umuntu ngo aza kurenganye ngo ushobore kumwihanganira, ntibizokunda. Kandi amahoro nayo azanwa nuko uba ufite amahoro muri wewe. Hari biza bibuza amahoro, ariko kuko ufite mpwemu yera muri wewe uzogira amahoro. Uzogira amahoro kuko ufite mpwemu yera muri wewe. Mpwemu yera azotuma ugira amahoro, kandi bibuza amahoro bihari. Ubugwayi bubuza amahoro buhari, ubukene bubuza amahoro buhari, inzara ibuza amahoro ihari, ibibazo byinshi, intambara nyinshi uhura nazo bihari. Ariko